Sunlight Solar kwari Suba Shop Line ni mu gisagara ca Ngozi aho twabaziniye ibintu bimeze neza. Ivyo navyo ushobora kwibaza ngo ni ibihe: radio subwoofer, smart TV, isaha zo mu nzu, guitar, baff, tapis zo mu nzu, lance-voix, water dispenser, water field zishusha cyangwa zigakanyisha, utibagiye piano, mixer, microphone sans filet ou avec fil, allonge, machine zo kumwa z'ubwoko bwose, rice cooker, blender, gold, antenne, réfrigérateur, congélateur, batterie z'ubwoko bwose, utibagiye za batterie za Sunda hamwe na panneau solaire za Sunda. Utibagiye inverter, cuisinière, micro-ondes, uzohasanga imeza zo mu nzu z'ibiyo. Tutibagiye kandi chauffe-eau, fil d'installation, turafise na za telefone za smartphone, tutibagiye na za telefone ntoye zazo z'ubwoko bwose. Batterie za Sunlight, panneau solaire za Sunlight, imipira yo gukina, berena, bafre nininya na ntonya. Izi zose rero tuvuze uzobisanga muri Sunlight Solar Suba Shop Light. Aho rero wibaza ngo iherereye he? Ni hafi ya Bankobu, imbere yaho bita kwa Mike. Wifuza kuduhamagara, hamagara kuri 69 551 754 canke uhamagare kuri 79 10 14. Sunlight Solar Suba Shop Light, tubahaye ikaze. Iyo byagenze gute se? Nyereko umuntu mushaka kubakana. None nogira gute? Waruzi ko nta kintu ibona kandi gihari. Ndizera umugabo wawe nta kintu yokora mutavugana. Sakano ko gupimira ko ibintu byihuse mani. Yakoze baba afise ukuboko binzemwe mu mutima wanje. Minushaka ndabafasha iki? Niyo service mushaka basi ndabafasha. Yey. Ibanga. Nabanyene babiri. Nabuwa. Okay. Nk'uyu ngaye. Uyu menga ntanajya. David. Uno mu maboko no muniga. Nawe uyu we wari kumwicira. Agenda tinya kwica. Wamuvise ubwo bwo kwica mwebwe. Yego kabisa. Cege niko kazika ace turabimenyere nk'akano kanzokagisha amaboko. Ubusi no na rusasu no konona kuyi. Eshi nanje niyo mpamvu naje. Urabona ronda kwereke. Je amafoto nayabonye. Mugabo urabona ko ari babiri. Abari babiri ndabakura kuri karata y'isi. Ndabakura kuri karata y'isi. Urampa miliyoni 10 ari babiri. Miliyoni 10? Ni make gose kuganga k'umuntu. Ye kayo mahera ari menshi. Rega niyo nkeze ishure man. Nta nakazi ndaro. Kandi na papa ndayamusabye ntiyo ya. Uvuze yuko ari ugeze ishure. Yego kabisa. Ngo nayoronka rero. Byongora no. None ushaka bakwicira abantu kubuza. Cyo nibikibaho mu isi turimo. Ubu turi muri monde ya killers. Oyagabanya basi. Reka ndakwereke. Mbega jyo nanitabura nka kuva baba. Oya. Nico gituma SP kunanira kuza wangu. None system nk'ifege. Widiri baheze kera no kubusa nayo kuyigukorera wewe. Wewe banze ukore ko kwibiri kwanza. Banze ukore ko kwibiri ndakwereka ingene diri zikimwe reka kugira ubwoba nana kimwe. Je nzo gukorera ibikora inka bajya nzobaheza bose nzobakimitwe. Banze ukore gitabo garure esprit. Tuce tuganira ibikurikira. Nangwa ryo nte. Oya kwiga nta na kimwe kujya ko kumwotse man. Pore kazoza uzokumenyera pore urashobora kuronka miliyoni 5 kari nyinshi gose oronka nkangaye none oje noronka nka mu miliyoni 1 basi ko kabisa kubera muzehe bashafise gahunda yo kugurisha inkira bokira kuyamuha gusa nyashi naho yonshikiraje urashobora kuronka miliyoni 1 yego sawa sister jinge nemeze mu buzima nemera ikintu ndakimukorera ndakwemere ko ngenda gufasha akazi kawe ingorane ufite ndazigukure ko burya bungu ndabufyonyore bugende buve ku isi y'abazima mugabo nawe ikintu kimwe cyonyene cyaka ndagukorera ibyo savye mugabo nawe ico ndagusaba uracemera Jovana no ko mbona ndagishoboye biroroshe nta kintu na kimwe canke ubu namaze kubona ko wabaye last ubu nukiri Babylon ndashaka unyemerera ikintu kimwe nangiza akazi kawe nkakarangiza fresh bajya abahungu bamaze kumva ko bavuye ku isi
ndashaka yuko tuzomarana umwaka nawe dukundanye uravyumva nkeneye kuzonkorera ikintu kimwe nkeneye umwaka umwe dukundana massage unkorera kuryamana nkeneye kwiryohera gatoya umpa nikubitira sawa ndabona shatse ko turyamana sawa shatse ko dusangira agacupa tugenda tugasangira bo ibyo ni bitonya cyane je gusa bamaze kuvaho ibisigaye byose je ndi tayari naho numva nanguye kuryoherwa gose kuki utinya gusoma wabitinya diri negeza kwigukorera kabisa anayejeje ku muruho banteye awashitse mbesa wabona n'impuzu twambara izi mpuzu basi nta n'agaciro uziha jewe ku bapfumu nambara ibintu nk'ibi idini ryacu bazoritahura gute mwene mviza ndakubwira mbe ni bangahe birirwa baragira abagabo baza imbesiri imihimbiri ngaho mebara gasanga umugabo afise ubwenge nk'ubw'uruyoya kubera umugore wiwe ntibagenda bambaye nkuko wambaye ntibagenda bambaye nkuko nambaye Monia vibuzi muji buntu nta kuntu woriha imiliyoni 10 ubona aho uzorihira kisitanu bakakuvura akaba ari umwivyarira canke rero kuranzana kizo nkunda Moni ushaka gusa kunyumviriza jewe Moni ndiko ndaguhanura nk'umuvyeyi wawe ndiko ndaguhanura mwene wanyu ndiko ndaguhanura nka mukuru wawe Monia urashaka kunyumviriza uvuga ndiko ndahunga Moni nyumviriza neza untega amatwi abiri genda kubwire yuko ukabona urasi impano ndaguhaye bigashika umugabo akakwirukana iwanje sindagukeneye umugabo akwirukanye uzomenya uyoja ariko mbe Moni kuri kuvunagurira ibiti mu matwi wovuye wanye sangapi ntovuye ijoro ubu haje uzomushira ko gasura kayo nka kindagara ngo papa ngo cyashanye ari no mukafiri hey Moni ndisiri yuko Josh atankwano yatanze wanyu kandi wavuyeyo ijoro ikirenze ico mama amaze kuja gusemba baze wazisaba wareka ubu haje uzomuturukira nikorani kuri mu mutwe Johashi mu mutwe huzuye bibiliya aza kumbwira ngo Yesu ashimwe bagende batabokeje mwebwe ubu sigaranye kugera uno mwanya ni jewe urumva ko n'umugabo ari karagushuka aje kuvyanamika continue numva takinde no yes ndagucurira kubera ntagucuriye ntiwoca ubwenge bisaba wumva ivyo ndiko ndakubwira ntiwemere ko umugabo wavyarana na Mika akavyemera bazokirukana nk'imbwa nta n'impuzu zosohora imba warazizanye iko Sami wewe nta ninde rugira ntangorane byo mwana wa shehe kumbapfumu subiramo umwana wa shehe kubapfumu mbe cago kwiwanyu uri umwana wa shehe ugasuzugura so ukarongorwa ku mukafiri so ntavyazi n'ubu tuvugana naho mbweci cyanga kwirembo ntiyo haca zikuba ngaha Moni kuzondondera Mr. Ray sinabwizere kabisa nibyo bintu bya byangoye kwemera ko wowe nyene ukubaho kukagenda ukamubwiza ukuri bro ni atari ahubwo wewe ntuzosubira kuja kumuvura gasheri wanje ngo umubaza kwa kunena naguhaye nimero yo ngo imwibaritse aje amafaranga twarahevye ubu tubanye neza je na sheri wanje tumeze fresh umwana bazomwivyarira nta matati bro narabihevye bro nariyumviriye banze ko n'umukunzi nari kumubura vraiment kandi uriya mwana ndamukunda cyane je namaze guharura yuko ujye utakimufise kugira agahinda gahere nari kumushira mu banje kugira yoye kubura imbwa n'imbwebwe niba uri bura tumatora imbwa canke imbwebwe negaciye akaza neza sha muranyumva ndakumva bro man umugore wawe ujya mufata ko ari umugore kuko niyo migambi mwari mufise ushaka umusheri wawe abo w'umuryango hewe we uceko grand frère wawe nawe aceko aho na papa wawe yari guhava akenewe umukazana gakazano reka bro nasanze baje bavuga ngo mu ndiba y'umutima amajambo yawe si yavuye jewe oya nayo niyobura ariko mu bisanzwe ukuri nawe ubukubona bro mbiza ndakubwira niyo mpamvu umukuzi wanje namuhaye agaciro yes basiko nayo nasanze kiriya gihe menga ubwenge nabubutse
bari bafashe ubw'igikona bari ubwo banshira mu mutwe sha n'ubu ntiburaza bro bwaraje umukunzi wanje namuhaye agaciro grand frère nawe aravyarazivyarira ico cyumviro wagize n'ikintu kizima cane kuko umugore wawe si rapid test sakantu ko gupimira ko ibintu byihuse man ho naje ndafise umugenzi bageze mu Buyapani bapima ibihimba bapima kimwe bapima ikigenzi cacu barabe ko yoshobora kuvyara nawe no muzanya kipimira agaciro umusheri wawe man agaciro nakamuhaye bro siko numubona nafasha agaciro k'abakobwa bose bo mu gihugu yego avuye nko mama wanje Yes, allo? Aha, nashaka ndere dukomeze ya gahunda. Wana baba tipe babiri nakubwiye. Nubu nyene bari kumwe. Raba nakurungikiye kuri WhatsApp amafoto yabo. Canda guhana adresse yaho baba kugira ubasange. Gusa ahubwo ukuntu uza kubigenza ntimuwa twarire rimwe ari babiri kuko urabona ko namwe muri babiri. Ahubwo bisabwa muze kumanza gutwara umwe niho biza kuborohera. Je nubu ndahantu nyene nabafatiye nyene ama image niho bari kumwe. Baragiye. Oya. Je singombwa. None. Joachim nuko wahindutse. Nabaye gute? None se ntago nyishimiye ku buryo njya kugusuhuza ukanyishisha. Ariko simvuze ngo sindakwishimiye. Ndaza kugusuhuza nkukumbuye. Deja nk'umuntu twakundanye warangiza ukanyigiraho gutyo. Ariko nta kintu kibi nkoze. Cyokora ndumiwe koko. Ariko nta kibazo dufitanye. Nese ni igiki cyaguhinduye ufite ikihe kibazo? Ariko ubu dupfe kubera ko warundamukije. None se nyine tumaze imyaka ingahe se tudahura? Ibyo ngane hatari. Ikindi narenze ko uje mu Rwanda uje kundeba. None ndabona udashaka no kunyikoza. None se wamamagariye? Ashangura mutse bwira ngo nuzovuga ngo ndi umwana mubi ngo navuye mu Burundi ngo ariko uraje ko hagati yanje nawe cyo gukundana byaraheze kabisa. Ntabihari. Ntabwo wabinkora. Oya ntabwo wabinkora mbabarira. Ese wavuze undeba ukaza mu Rwanda ugafata hoteli ubizi ko nibana nasoje kwiga nta kibi wacu kubera iki? None ibyo bice bisigura yuko ufashe hoteli kibi kibazo. Nafashe hoteli kubera ko nta ngorane nshaka n'abantu jewe byo gukundana. Kumugore wawe yarapfuye ni njyewe uriho ubu ngubu. Umva hari ikintu mwebe mutaramenya gufata neza ngo mugishire no mu mutwe. Uri umu ex ndabyemera ariko twaratandukanye. Urazi kujya mu hungu nakubwiye ngo nimigumanire jewe ngiye i Burundi nkora akazi kanje. Urazi ko ibyo mu Rwanda nabiretse ndavuga ati ngiye i Burundi gukora akazi kanje kubera ko warumbabaje ndavuga ati reka ngende kure yawe. Yego nyine ndabizi narakubabaje. Sibyo? Ariko nagusabye imbabazi mubwira ko ura muhungu namuretse. Ntago nyishobora gukundana n'abahungu benshi ubu ngubu niwe muntu ushaka wenyine kandi ndacyagukunda pe. Se wagabanyije utwo tugambo twinshi ufite ukamwita. Oya. Twubahane. Ntubone guce ngo sinambaye impeta uri kumenye ko mfise undi mugore. Naramuzanye kandi w'umusiramu kandi turabana turahuje umutima n'inama turakundana. Ngo ibyo bireke. Ufite undi mugore? Nararongoye. Okay. Kuba ufite undi mugore ntago bikuraho ko ugomba kunyitaho. Ibyo renda byasi ibyo renda twabihuriza ibyo bireke. Se wanyitaho. Ndakoma induru. Jewe nokoma n'induru abantu bakaza gutabara. None ntubona ko ngoma fatwa ku ngufu.
Okay. None wabamagariye iki? Nisha ndakuramutse. Hano naje mu masengesho. Wabana benshi irungu nyinshi nguno musi vyahaye. Aho ni mama aho umengo hafiriye y'imbere neko batanuka ki usanga ari uyu mwapa ariko ni no Sanga nta mupfuyi inoki aho yakweri Roto Mbega kanaguzwa Kanaguzwa Nawe ko ikiwenda guhamagara ntunitaba Nese nakwitavye bose siwe wumva buke mabuje Beho aho kutagiye kuraba wa muntu w'amakara aho anje sinagiye Kubera nje nari niyumvira irungu sha irungu none mabuje nje kukimanje byose je mabuje ururugo jigituma ngumwa ururugo rwanandambiye ariko ni rwandambiye ngo muce munyirukana kuko nje muri munyirukanye nota nja boss yaragiye wowe wiri kuryamye nta kuntu wovyara kana ngatukaza tokira mabuje burya ari n'ikindi kintu nari naguhishije genda umukoca barandokirise muri message ngoti ubu rero wabonye nakwihoreye ucushaka kuguma uje muri kanjenje muri mu yego barashishura amashi ugacuza ufana uri umufana wa Ngozi City gende gahoro Chesi ndi nyoko buja uhazukira nyoko buja cyangwa uje gukina na nyoko kuko ubuzu wakina na wakina na nyina Chesi ndi nyoko none yo mama wewe uri kurambira ndana mufise twokina ntibindaba niyo mpamvu ndiko ndamubwira byara kana tuze turakina nga urugo bana tari ninje ngo nguma ngenda gwizungurukana mo nje nyene oya nawe mumbwirire wowe ngira yo kumva nakumvise mugenzi itekanire ivyirira birumvikana none n'umushitsi arabyumva aho mushitsi urazi ndagutera inkuru ubu nimbeba zo munzi wawe zizokugenderako bana ingaruka zaca kibazo cyo Hoshiva ngaho none ariko mabuja namwe muri genda nje mvuga nozi bawumvira bagusumba imbesire nagiye Sasa ndakongere muri ugo none wanamumpuriye ko muri babiri byo ca bingana gute regana n'umukozi wa risiri sa aho yanagiye nene nivya cyane ndambasiye byahe none mabuja burya urabatizwa wewe uramaze kubatizwa Nyamba muri kuci hotel ndahanzwe sana ubu n'umukozi asigaye ngenderako mvyare kibazo cyo kutavyara vrema kiragatsinda oya gusa je nubumengo wonyarutse ko hari udukogwa nafise muri ndiko ndakora kandi ntegezo kutumara kare samvize ndakubwira ubu nemeye yuko udakunjana kuri wa mufumu ewe oreka kuntenza sibiramo nemeye ntware kuri wa mufumu wa munobeshe bwawe wemeye yuko uza kukugira ico gufasha kwereka bwa mwishofa mwe muvuga udashwa kumva impanuro z'umuntu basi samvize ndakubwira sibyo kuri ya mafaranga umugabo yari yavuze reka nzoguhamo desamire basi mfasha basi aho desamire wana ko je yongura nzokongera n'ayandi moni imbere kuzozura hakana ikintu uzozura banza utekereza kabiri uzungurusha n'ururimi mu kanwe incurizo indwi rero bonane igusiza amahoro kweli aho mukecuru araho yaramitanye atabikarati waromeri reka turekane n'ibyo shaho mbwire abakecuru nuko baherekera batama babo ngo kiri bro waruzi yuko ibyo agomba bimbeko n'umukunzi wanje ibyo bigomba bikubeko yasubiramo ucu bitomora ahubwo waruzi yuko byagomba bimbeko je na Bella arivyo bigomba bibe kuri wowe na Mika tomora man byagomba bimbeko je na Bella ntavyuzi Joachim ikibazo afise ntacuzi what the hell you saying man ivyo nyene man ikibazo cyo kutavyara cha Joachim gitandukiriye umukozi wanje Joachim yategeye habiri man uzemera mbere ni wazonega inda man Brenda kubaza mu miryango iwanyu muraherutse kubura umuntu bivuze ngo uraruzanye grand frère wawe
aramaze 2021 ariko nta nuwera azosubira kuza umukunzi wawe agiye cyumutanga man haya tuzobimenya man urategura yisanduko gusa banzu hayo nzotegura yazibira banzu reke ndakubaza ubimbwiye mu rugo ruhande Mika we wabyakira gute wo kutiyumvira impamvu umukunzi wata ariko arakora ibintu nk'ibi akabiguhisha